cyane ubundi Big J jewe sanzwe ndi umuntu akunda abaririmbyi bakicaruka kandi iyo unyituye urabizi yuko ndagerageza nkagwana nkabafata mu mugongo habonetse umwanya nkabatumira habonetse akanya nkavuza indirimbo zanyu ibikorwa byanyu bikashika kure ariko rimwe na rimwe sinzi ko Imana izomfashe sinzobe ncika intege kuko birababaje sana gufasha umuntu mukamenga ntiyavansa kandi atampana buzi urumva mugugasanga harimo manque de respect harimo nta discipline harimo kutubaha bife Jose mu artiste barabira Big J uravuga ngo uri kurashaka kiki kuri bife mugabo please koresha ubwenge narayitondeye ko ndagusa oya yayibarondeye erega wowe nagutumiye kugira ngo tuyage kuvyerekeye boss indirimbo yawe ariko gukora kugira ngo ndagushigikire ndakubaze amasanamu yawe yavuye ivyo bindi byo kudisingana by'abarapere ngo biremewe ni je sishaka kubimenya urumva ça fait la deuxième fois ya mbere nagutumiye kugira ngo wishyuye gute ngo nta muri je ndasaba imbabazi ndiko ndakubaza umumama wo muri Australia yashaka kubafasha mwamuteye akagere mwagize iki yasanze ata discipline kuko avuga ati bimeze gute nawe ko nanamushize no ku murongo kuri telefone so reka rero wifokasinge ku bikorwa vyawe sawa reka tukane n'ibyo sari cyari karagaje mbo bazi challenge turemwe cyane hip hop sawa reka tindeke n'umwigisha wegira promotion indirimbo yawe bifeso nye n'indirimbo yirakwiza n'amamiliyoni ubaraja muri za Australia zahehe ndakubwira ibikorwa vyiwe frere turacari bato tuzojayo muzojayo mugabo please ivyo rero kwicisha bugufi ndagusavye ugira ico wubaha ibyo by'abarapere ngo biremewe byo kudisinga no gutukana jewe Evan zoca ndagukaraba sawa je nakubonye mu impano mugabo ngerageza kugira ngo turabe ngene twofashanye vrema sawa nivyo genda kuba cyo mugenda cyo ntuzunde CV kandi simfasha wenyene urabizi rero usinide CV kuko ejo Imana ishobora kuntwara mu yindi promotion nkaja mu bindi harudi menyesha makuru atazobi supporta canke urumvise ga nivyo sawa je mukuru wawe mubahe ndabigusavye sindiko ndagucinyiza mugabo ndagusavye rikana n'ama challenge yo kudisingana we ifosinge ku ndirimbo yawe indirimbo ya boss kandi uwo muvyo uzomurondera jewe nase kubikubwira bye nafa kugira ngo ntavugira ngo ndakubane mugabo wumvise ko nabantu bariko baratwumviriza bumvise akantu kameme okay twende sasa uri boss gute wasoye indirimbo uri boss wayikoreye kwa Gigabit akora amabit akaze akora abaririmbyi bakaze video wari wambaye neza nk'aba hip hop man bakaze indirimbo mu minsi 8 nagiye mbona abantu 3,000 bamaze kwiraba ndakubaza byagenze gute wagize ibintu byo kuboosting bisigure neza dusesangura impano yawe n'iki gikorwa cyawe gishike kure kugira ngo ushobore kugusabira n'ubufasha abandi bantu bashobore gufata mu mugongo yego indirimbo boss narayanditse indirimbo boss ndavye uburyo narimbayeho naho ngeze hari ibintu byagiye birahinduka eshi yari bibaza kuba mu boss kuba mu boss bangwe ko ufise amafaranga wavyutse ukomeye uri boss arabagwaye bifuza bafise n'amamiliyaride ku makonti wababwira bayasubitse ati bace basaba kutambuka uhita bayatanga niyo mpamvu naciye ngo twandirimbe boss bibaye n'ubuzima n'ivyo naciyemwo bancimije kungira nabi gufata ivyo banje bakavyishikiriza bakanca hirya no hino bakanca inyuma ndavuga ati ndabireka ko nkiri boss ariho nkiri ama nongera shimba n'abantu bankoreye iyo ndirimbo cyane n'uwo wankoreye iyo ndirimbo hariho Gigabit na Spiritual Midan akaba n'uwanyambitse n'abandi ababoss bamwe bagiye baramfasha mugira nkora indirimbo arimo nka Mukuvera uwo bitanze ya sub manager na Aston King asanzwe akora ku Iteka FM n'abantu baturashikira none birakoroheraga kuronka amafaranga kugira ushobore kuja muri studio bose yari sponsor canke ni washo kuvuga ati je ndafise amafaranga kuja muri studio yo gusora audio ibintu assurance sponsor ni video gusa oje narashizemwo ayi wanje
audio ndayikora bona video ndagenda shamwe dukeya nabone ndashamwe twibanje nabone barazi banashigikira ko nta muntu yo kugira iyo kujana ikintu cyo muga ugira ikintu nawe utamugambe wamweretse ugira ukuri niyo baraje barashigikira ibintu biragenda neza no genda n'umuheni abantu mafashe hama nkuko wavuze ati umuntu urakeneye umumanagere akumanaje gupara gumba yo amafaranga arakeneye n'ibyo bijya nka twakuriye mu buzima bugoye twabaye mu bantu misitari niki usanga nabwo buvuga bwacu ari gusanga buri ko burazi indirimbo babone kirashika kure cyane kuri wowe indirimbo ko ikashika kure kuba yamaze kwiza 6,000 gize simil kandi atabamfashije kuyipromote kiretse mwebwe mwafashe mu mugongo n'abandi bafashije kwandi ma media araba promote batamfashije kugira indirimbo chef kure nande ko ndashima higeze indirimbo irageze ikaduga cyane izi tufata kayansi yumviritse